Nagomba tuvuge umwihwezo ku bijyanye n'ibiriko biraba mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane intambara ziri hagati ya AFC M23 na FARDC na coalition yabo cyane cyane abarundi ziriko zirabera ku mupaka wa Uvira, ariko cyane cyane niho tugomba kuvuga kuko ariho hegereye Uburundi, hegereye cyane cyane abumva runo rurimi turiko turakoresha. Ubwa mbere nagomba guhera ku makuru yavuye muri sekretariya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uyu muhanga cyangwa umukozi wo muri ibyo biro bikuru bya sekretariya bijejwe Afrika bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimagije ubutwari n'ubuhizi n'ubuhinga bw'ingabo za AFC M23, ikaba ari nacyo gituma buriya erega babahaye n'ijambo mu nama ijejwe iby'agateka kazina muntu. No kuvuga rega buriya uko niko amahanga yemeza, yashobora kwemeza igihugu gishasha canke akemeza ubuhizi ubutware. Turebye amajambo yavuzemwo n'amajambo akomeye cyane, kuko yavuze ati AFC M23 imaze kwerekana ko irusha ubutware, irusha urugamba ingabo za FARDC hamwe nabo bakorana. Hanyuma irindi jambo yavuze yuko ndetse bigaragara ko leta ya Kongo idashoboye kuyobora igihugu, idashoboye kwitabiriza l'autorité de l'État. Nico gituma abantu baguma bicwa tagitabara hariya muri za Rituri, hariya muri za Beni, hariya muri za Rubero. Murabona ko iriya migwi y'abateroriste irushiriza kwisasira abantu, nta camira nta gitabara. Noneho akaba yavuze ati leta ya Tshisekedi ntikibereye kuba yayobora igihugu ca Kongo. Iryo jambo rero ni jambo rikomeye cyane, aho bigaragara yuko amakungu ashobora gushigikira AFC M23 kuko babona yuko ariyo ishobora kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo. Iryo jambo rero niyumvira yuko ari jambo rikomeye cyane, ari jambo rihambaye. Ega buriya igihe ni Kongo yagenda gusaba Etazini ko bogirana amasezerano, ntivyari gukenerwa ko u Rwanda ruhamagagwa, ariko baritegereje leta ya Kongo aravuga ati leta irresponsable, leta ntabwo twoshobora kuganira kuko nta garanti ya investissement zacu twabona, kuko ni leta atacishoboye gukingira mu bijanye n'inyungu. Erega nababwiye yuko ibihugu vya Amerika, Burayi n'ibindi bihugu biriko birahindura ibitekerezo, ntabwo bigomba gukorana n'amareta atari responsable, adashobora gukingira n'inyungu zabo. Cyo gituma rero buriya leta ya Tshisekedi iriko irashigwa ku ruhande mu bijanye n'ivy'amadiri international cyangwa ku vyo gukingira inyungu z'aba investisseurs bashobora kuza muri Kongo. Cyo gituma rero buriya AFC M23 nkuko twakomeje tuyitendege tukavuga turi komeze yerekana ubuhinga, nikomeze yerekana umutekano mu bice maze kugenzura. Nta kabuza ibi bihugu by'ibihangange bitazoyiruka inyuma, ahubwo bikahitamwo gukorana na AFC M23. Nkuko tubona hari ibihugu byinshi bimaze kubona ko AFC M23 ari kirumara mu bintu byo kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo, nk'ibihugu twovuga nk'ibihugu vya Israeli, twovuga burya rega igihugu ca Amerika burya hanini kiyobowe n'abayisirayeli, baje bitwa ba republike n'abayisirayeli. Rero bariya iyo bamaze gutahura bakabona yuko partenaire fiable bashobora kuganira, bashobora gukorana amadiri ari AFC M23 tutiyobagije Ubushinwa. Rega burya Ubushinwa bwaramaze guherera ku ruhande rwa AFC M23, ndetse n'Uburusiya nico gituma ubona butashigikiye guverinoma ya Tshisekedi, kuko babona yuko ari guverinoma irresponsable. Burya barindiriye gusa ko AFC M23 yifatira ibice binini ndetse ikagira ni Kinshasa, noneho umutekano n'amahoro
bikabona gusasagara mu karere. Barabona yuko indongo za AFC M23 arizo zishoboye kugira icyo zakora ku gihugu ca Kongo. None ico gituma ubona ziriko AFC M23 iriko irahabwa ijambo muri Nations Unies, iriko irahabwa ijambo, iriko iravugwa neza. Ndibuka umunyamerika yigeze kuvuga aravuga ati ahubwo Nations Unies yitegure kwemeza igihugu gishasha cyo mu burengerazuba, mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ndavuga yuko igitekerezo burya kiriko kirakura, uravye ivyuyo Tibor yavuze, kuvuga ahubwo ko bagomba gushikiriza AFC M23 igihugu ca Kongo kugira ngo abari babe bokiyobora. Kuko urabona yuko leta ya Kongo iriko irahendwa no Burundi ngo hari ivyo ishoboye, ngo hari ivyo yogerageza gukora, ngo hari amadege ngo yozana, ngo yogerageza gutsinda urugamba. Ariko ivy'ukuri ni kwifuka bwakeye. Niyumvira yuko leta ya Kongo, leta y'u Burundi ikwiye kumanika amaboko ikemera yuko batsinzwe na AFC M23, na ivyo kurota inzozi zo guhangara u Rwanda. Niyumvira yuko ivyo ni ibitekerezo vyo kwiyahura, kandi ivyo bitekerezo rero buriya urevye amajambo y'ubwibone neva avugana, uravye amajambo y'ubwibone burya musekreteri w'umugambo wa CNDD avuga ngo barya bakaravye, uravye n'abandi bategetsi bashobora kuvuga amajambo y'ubwirasi ngo bariteguye urugamba, kandi bigaragara yuko batsinzwe ahantu hose. Kuva aho binjiriye muri Kongo nta kindi cabaranze atari ugutsindwa no guhonera ku rugamba. Rero niyumvira yuko abantu mwene abo nka Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'uriya mukuru w'inama nshingamateka bashobora gufata ingingo z'ubwiyahuzi. Nico gituma ahubwo bafashe bakugurura umuryango. Niyumvira ko abantu bose bumvise itangazo uriya muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ngo baruguruye imiryango, ngo abantu bose ngo binjire mu gisirikare. Erega biriya bakoze sukugururira imiryango Abarundi, nukugurura imiryango FDLR, nukugurura imiryango Wazalendo, nukugurura imiryango za P5 za FLN, nukugurura imiryango abantu bose batsinzwe, imigwi yose, baba Colombia, baba Wagner, baba bande bariya ba Blackwater, nukugurura imiryango. Muri make no kuvuga ngo Uburundi ni bube urubuga rw'intambara. Mbega agahugu gatoyi nka karya kuguruye urubuga rw'intambara mu Burundi. Je nagomba ntange impanuro kuri leta y'u Burundi. Maze gutanga impanuro nyinshi, ariko niyumvira yuko yenda sinzi nimba zarabashikiriye canke baraziyumviriye ko, ariko biragoye. Buriya leta imaze kwiheba, leta imaze gutsindwa, leta imaze gukora ibyaha byinshi, biragoye ko yugurura amatwi ngo ibe yogarura ubumuntu, ngo ihindure imikorere. Rero narabahanuye ndababwira nti eregaye igisirikare cy'u Burundi uburyo gifatwa, uburyo gikora, uburyo kirongowe n'abantu batakibabaye, ntigishobora gutsinda intambara n'imwe, ntigishobora gutsinda intambara n'imwe muri iki gihe, kugezaho igisirikare cy'u Burundi kizosubira kikubakwa neza, kigasubira kigatozwa ukundi gushasha, kikaronka abakomanda bashasha, i Burundi hakaba umuperezida mushasha,
ababaye igihugu niyumvira ko ico gihe hoba ivyizigiro yuko igisirikare c'u Burundi ahari cosubira kigatonda urugamba kikaba cogira ahari intambara n'imwe gishobora gutsinda erega haba muri za Somalia haba muri zo za Centrafrica Burundi hose bwagiye butabagwa n'u Rwanda ahandi bugatabagwa n'igihugu ca Uganda hariya muri Somalia murazi ko abarundi batagira ingano b'abasirikare bahoneye imiryango abapfakazi imfuvyi bakaba batakironka ayo bacira nayo bamira mu Burundi rero nagumba ntange iyindi mpanuro nimba iyi audio yoshobora gushikira inzego zibijejwe zaba ziperereza zaba iz'umukuru w'igihugu canke z'igisirikare nagomba ntange iyindi mpanuro ivuga ngo nibatange nk'ukwezi kumwe bugurure amarembo bugurure imipaka bakureho ayo mabariyeri noneho abagore abana abatambakazi abanyantege nke umuntu wari we wese atagomba kuja muri urwo rugamba leta y'u Burundi iriko irategurira ku butaka bw'u Burundi abone akaryo ko guhunga abone akaryo ko kuva i Burundi kuko nta kuntu waba uyoboye agahugu gatoyi nkako hanyuma ukavuga ngo ntihabe urubuga rw'intambara ruhuza ibihugu byazobereye intambara nk'u Rwanda AFC M23 n'ibindi bihugu rega buriya inka Uganda inka Kenya nabyo ntibyotangwa mu gutabara mu gihe leta y'u Burundi yofata ingingo yo gutemaguza abarundi badahuje ubwoko canke batavuga rumwe rero nimba Burundi bubona ari byiza yuko bwofata iyo nzira y'intambara yo guhindura Uburundi tere y'intambara urubuga rw'intambara urubuga mpuzamakungu rw'intambara n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi niyumvira yuko bwo kugurura mu gihe gitoya amarembo abashoboye kunyaga amagara bakanyaga amagara bakava kuri urwo rubuga rw'intambara hanyuma rero mu Burundi hagasigara izo ntera hamwe hagasigara izo za FDLR hagasigara izo za Wazalendo hagasigara izo za abasirikare b'Uburundi boba bifuza guparticipa muri iyo ntambara ariko ndetse bakarekura n'abasirikare b'Uburundi batakigira amagara batagishoboye canke abandi boba bitinyira boba babona yuko batagomba kuja muri iyo ntambara y'ubwiyahuzi n'abo basirikare n'abapolisi n'abakozi ba leta maze bakabareka bagahunga hanyuma hagasigara izo za FDLR cyo gisirikare cy'u Burundi abasirikare bo bemeye kurwana iyo ntambara hagasigara za Wazalendo kuko ndiko ndavuga hari ikintu ndiko ndabona ezi za Wazalendo zagararije leta yabo zagararije FRDC intumwa za leta zikaza zimaze kuza zikananirwa gufata ingingo bajya bayoboye ba Wazalendo bakagarariza erega ziriya za Wazalendo zimaze kugira imbaraga kuruta igisirikare ca Kongo kandi urumva zijya Wazalendo zimaze kugira n'imbaraga kuruta igisirikare cy'u Burundi kuko urabona igisirikare ca FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bakorana biciye mu masezerano twovuga ko bakorana biciye mu mategeko ariko urabona yuko baraye bacecekeshejwe na Wazalendo erega Wazalendo ishobora gufata ni Bujumbura none Wazalendo niyakubitwa igakubitwa na AFC M23 muri Uvira babona yuko Wazalendo izohungira he none nimba Wazalendo iruta igisirikare ca FARDC imbaraga ikaruta igisirikare cy'u Burundi imbaraga erega barashobora kwifatira igihugu cy'u Burundi bakirukana na nebwo kuko Wazalendo na FDLR bifatanye biragaragara ko barusha imbaraga ingabo z'u Burundi no kuvuga yuko FDLR
na wazalendo bashobora gutembagaza leta y'u Burundi bakigarurira igihugu cy'u Burundi kubera iki? Kubera uburangare n'ubujiji bwa Ndayishimiye na leta yiwe, batiyumvira yuko wazalendo nk'irya igarariza igisirikare cya FARDC itsinzwe Uvira ishobora no kwigarurira no kugarariza igisirikare cy'u Burundi. Rero izo ni ingaruka, ni option ishobora kubaho mu gihe wazalendo zokubitwa na FDLR zigakubitwa Uvira, zigakubitwa hariya za Minembwe zahe, zigahungira i Burundi. Bashobora kuvuga ati reka rero twigarurire igihugu cy'u Burundi kuko urabona ko barusha ubwinshi bakarusha n'imbaraga igisirikare cy'u Burundi. Yaba ari catastrophe ku baturage, ku banyagihugu b'i Burundi. Icyo gituma mvuga ni Uburundi impanuro ndabaha ya nyuma imbere yuko ibara rigwa, nibugurura imipaka, ushoboye guhunga ahunge, hasigare abantu bashobora kwambara umwambaro wa gisirikare, bashobora gufata ingoho bakagwana. Kuko buriya urebye Uburundi ibyo buriko burakora, leta y'u Burundi, leta Ndayishimiye yamaze kurenga umurongo utukura kuri AFC M23 no ku gihugu cy'u Rwanda no ku gihugu cya Uganda no ku gihugu icyo ari cyo cyose cifuza East Africa itekanye, East Africa irimwo amahoro. Rero niyo analize nagomba gukora, hanyuma nawe ugire icyo uyikoresha. Ariko ibyo byose ndababwiye ni senariyo zishobora gushikira leta itsinzwe nk'uko leta ya Habyarimana imaze gutsindwa, atayindi ngingo yafashe atari yo gutemanisha, gutemagura, gutsemba abatutsi n'abahutu batari bayishigikiye muri ibyo bitekerezo bibi. Nuko murakoze, byari ibyo bitekerezo nagomba kubashikiriza. Ihungabanya ibihugu bibanyi, Kongo nayo ikaba yarahaye indaro imigwi yose yifuza gukora ibibi, yifuza kwica abantu, yifuza gusahagura igihugu cya Kongo. Leta ya Kongo iyo migwi ikaba yarasasiwe indava ndetse igahabwa n'ubufasha. Nicyo gituma East Congo imaze imyaka irenga 30 iri mu muriro. Bikaba biboneka rero yuko leta ya Kongo itigeze yitaho icyo kibazo kugira ngo kirondererwe umuti uhoraho, n'ubwo ibihugu by'ibituranyi byaba u Rwanda canke Uganda bagerageje kugira ngo babe bogira inama iyo leta ya Kongo kugira ngo ikibazo kiri muri East Congo gishobore gutorera umuti. Aho kureba amakosa yabo n'ibyo badashoboye kuba batashoboye kwetablisa l'autorité de l'État kuri territoire ku butaka bwa Kongo, ahubwo bakama ari babandi bama bitwaza ababanyi ngo ese ngo impamvu ngo nababanyi, ngo impamvu ni Uganda, ngo impamvu ngo n'u Rwanda, mu gihe ubwabo bananiwe gutunganya ibijanye n'igihugu cyabo. Ikibabaje ni intwaro ya Ndayishimiye itigiye kuri ibyo byabereye muri Kongo, itigiye ku byabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Haraheze imyaka irenga iri mu gushika hafi 30. Itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye mu Rwanda, itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye mu Burundi, ntibyigeze bibera isomo Ndayishimiye. Itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye muri Kongo ntiryigeze ribera isomo Perezida Ndayishimiye. Aho gufasha kugira ngo ayo matati ari mu karere k'ibiyaga bigari twarazwe n'Ababirigi ngo bikemuke, ahubwo Uburundi
bwivanga muri byo, ahubwo bukomeza intwaro ishingiye kuri mpinga yanje, ishingiye kuri ibyo bitekerezo by'ihonyabwoko, mu guha indaro iyo migwi yazonzwe n'ibyo bitekerezo ikomoka mu gihugu cyo mu Rwanda. Kwifatanya na Wazalendo yaronse isomo rihagije irihawe na za FDLR, akaba aribo ashimagiza, akaba aribo avuga ngo ba Wazalendo ngo nibo bazorokora Kongo, ngo bakangana igitigiri c'imiliyoni 2 ngo bakabona gutembagaza ubutegetsi bw'i Rwanda. Mbega izo Wazalendo zitashoboye gukiza igihugu cabo, no musi AFCM Venturika imaze kwigarurira igice kinini iya, barumva yuko kugeza ubu batarava mu gatiro ngo babone ko iyo ntambara bayitsinzwe idashoboka. Noneho nimurebe namwe ibiriko birabera Uvira. Mu miseze natanze ikiganiro mvuga ngo iyo ushizeho iriya migwi isanga yigenga yitwara gisirikare y'abasivile, iyo migwi erega irashobora kwiyubaka kugeza aho irusha imbaraga igisirikare cy'igihugu. Ivyo twarayibonye i Burundi ko igihe ca Petero Nkurunziza imbonerakure zari zifite agaciro n'igihagararo kuruta umusirikare wa leta canke umupolisi, kuko imbonerakure yashobora gufata umusirikare, imbonerakure yashobora gufata umupolisi ikamwicarika mw'ivu. Ivyo rero urumva nibara ku mutemere, aho imigwi yitwara gisivile ishobora ahubwo kurengera inzego zijejwe umutekano za leta. Ugaca usanga ya migwi y'imbonerakure, iyo migwi ya Wazalendo muri Kongo ariyo ahubwo ihereza amategeko igisirikare n'igipolisi. Nibara aho mubona umugwi wa Wazalendo wubatswe na Tshisekedi ubwiwe, no munsi bifatira igisirikare ca Kongo bakagitetereza, bakanka inzego zigenywe n'umukuru w'igihugu, bagashinga igipolisi cabo, bakirukana igisirikare ca leta mu gisagara ca Uvira. Ugaca usanga ahubwo izo ngabo zashinzwe z'abasivile ahubwo nizo zitegeka umukuru w'igihugu n'ibyo akwiye gukora. Murabona yuko ari akamaramaza, ari agatetereza, aho ingabo z'igihugu zihembwa n'igihugu, zigurirwa ibikoresho n'igihugu, zisuzugurwa n'iyi migwi yigenga gisirikare. Ibyo nari narabivuze ko mu minsi yahera yuko iyo ushinzwe umugwi nk'uyu kugira ngo ugufashe ibintu, yenda uzuhungera responsabilite y'ibyo igisirikare cyangwa ipolisi gishobora kwagirizwa, iyo migwi iyo ishinzwe irashobora kukurengera, ahubwo ikagutegeka canke ikagutembagaza nk'uko byabaye mu Burusiya. Wa mugwi wa Wagena umukuru wayo yigeze gufata ingingo yo kuja gutembagaza ubutegetsi bwa Putin. Birababaje rero kubona Perezida Ndayishimiye, Perezida Tshisekedi batabona ibiriko birakogwa, ingingo bafata batiyumvira ku ngaruka zishobora kuzana. Ubu rero harageze igihe yuko Tshisekedi na Ndayishimiye banywa ku gikombe c'ingaruka cy'ibikorwa bibi bakoze byo gushiraho intwaro imbi, intwaro zishingiye ku nyungu zabo zitita ku neza y'abenegihugu, y'ibisirikare bihagarariye ibyo bihugu. Nagomba ngaruke ku Burundi, mvuga ku ikosa bakoze byo kwinjira mu ntambara yo muri Kongo, kuza kurwanya abenegihugu
batsembwa buri munsi, bariko baragwana bagwanira kubaho, bariko bagwanira uburenganzira bwabo. Leta ikaja gushigikira abantu bariko bihaya ko borya abantu. N'ubu mwavyumvise yuko wa musirikare Gasita w'umunyamurenge bariko baravuga ahubwo ko bagomba kumufata bamurondere bamurye inyama. Umujenerale w'igihugu yakorera igihugu. Abanyamurenge bo mu Kagara nibahabonera isomo. Ibyo bintu nibyigishe abanyamurenge b'Akagara n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi mu bindi bihugu. Hari abo usanga murambona bava mu Rwanda bibereye za Buraya, hari abo murambona bibereye i Burundi, bamwe ba Apostle Mbayahaga usanga bari mu mugongo w'abantu n'abayobozi barenzwe banizwe n'ibitekerezo byo guhonya ubwoko. Ugaca usanga rero abo bantu ntibamenya yuko ingwara yo kwanka ubwoko ari ingwara yo mu mutwe. Burya ukazobona umuntu yanga ubundi bwoko, ukazobona umuntu yifuza ko ubundi bwoko bworimbuka, ukabona umuntu yifuza guhonya abo badahuje ibitekerezo. Ugomba kumenya yuko uyu agwaye ingwara yo mu mutwe. Uyu amaze kumera nk'imbwa isara, amaze kumera nka ca gisimba ataco kibabaye, ca gisimba kiba kigomba gutantamura uwo kibonye. Rero nico gituma abo bantu bose bagira amapolitike ajanye n'ingengabitekerezo zo guhonya abandi, umenye yuko baba bagwaye mu mutwe. Baba bakwiye kuja ahantu hamwe bashigwa bakavugwa ingwara zo mu mutwe, kuko batamenya yuko ubuzima bw'umuntu niko atihabwa kandi atawitamwo ubwoko bumubyara. Nico gituma rero nongeye gukebura Ndayishimiye amazi atararenga inkombe, nimba atamaze kurenga inkombe, yihute atera akamo abasirikare bose b'u Burundi bagiye mu ntambara yo muri Kongo, aho baba bari hose bagaruke basubire mu Burundi, kuko n'u Burundi nabwo burageramiwe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD. Mbega ko Burundi bwabonye iteka igihe bwohereza abasirikare Somalia no mu bindi bihugu, bakagenda n'iteka muri za Centrafrica bambaye umwambaro wa Nations Unies. Ni biki byafashe Ndayishimiye kugira ngo yumve yuko akwiye guhindura igisirikare cy'u Burundi kikaba ca mercenaire, kuja gushigikira abantu batabagaye bononekaye ubwenge, bagwaye mu mutwe, bumva yuko abandi bantu atari abantu, ataburenganzira bafite, badakwiye no kubaho mu isi, akumva ko ari bo yoja inyuma. None ibiriko birabera Uvira kugeza ino saha ntibimwereka ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutsindwa intambara, ntibimwereka ko intererano yagiye gutanga ataco yamaze, ataco yashitseko, ahubwo habaye gukora ibyaha, habaye gushigikira ibitekerezo n'ingengabitekerezo z'amoko, bagatsemba abantu, bakarya abantu, bakiba, bagatoteza abanyamurenge n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi batuririwe amazu ahantu igisirikare cy'u Burundi cyagenzura. Abaturage batuririwe amazu bakirukana bakicwa, batigeze batabagwa n'ico gisirikare. Ibi ni biterasoni
abarundi bose bakwiye guhaguruka ari abari mu gihugu ari abari hanze y'igihugu bagatera ivyatsi iyi politike mbi y'akagwi k'abantu bakeya barongoye CNDD-FDD. Bitebe bitebuke ibyo bariko barakora, ubutunzi bariko bararundanya bazobibazwa, bazobiryozwa. Nibarebe ku mateka y'abaperezida bagiye bayobora ibihugu nabi, bagize iherezo ribi. Nico gituma rero mugani w'ikirundi uvuga ngo ruriye abandi rutakwibagiye. Abana b'u Burundi bamaze iyo myaka 20 CNDD-FDD imaze, niyo myaka abarundi